je discours Reverend yavuze na discours ya ale ndariko ndabona je narumvise akajya muneza nkavuga ati bash tugira tuveyo ahubwo es nubu ngira narayendagira ati man kirabonekera Burundi ubutunzi ni cohesion discipline capacité d'organisation leadership na technology nivyo ntuze kumbwira ngo ubutare none ubutare dufise ubona mu Burundi uko butumarira tubuze ivyo technology nawe dufise na ya governance nawe dufise kubera haracariho ubusuma mu ndongozi izo nzaho babona ko ari zabo niki amahera kanyuruzwa umva rubona buce bumariki ubutare naco bumaze inde muno mwanya butashikana na 1% du PIB ikintu kidashikana 1% du PIB di rapport 1% du PIB umaze ngo mariki igihugu 1% du PIB ubutare ufise udashaka kwemporta igitoro ukeneye pour une petite ville nka Bujumbura arabimvira ko bivanye n'ivyo mukunda gushikiriza avuga ati yana amafaranga y'abanyaburaya bahaye aba bantu kugira ngo bagende baravuga ibitagenda neza ibyo kitagenda neza nta munyagihugu abivuga atamera yarose nta munyagihugu bajya bahora baja kubaza president nk'umurambi emission publique nta munyagihugu avuga ati ibintu bimeze nabi aba yarose amera abanyaburaya none na Ndikumana yararose amera abanyaburaya umushikiranganje wega cya leta yarose amahera abanyaburaya ko yavuze kurya Reveriye ko yavuze ati bagaze yateje imbere igihugu mu myaka 10 raba ryo muri ko murakora barabamuhaye amahera abanyaburaya ariko insinzi yowe nyine yakiriye gute insinzi ya Revendi huriyo usubira kwitsewe byo mu mugambwe uri ku butegetsi jewe si Reveriye atogwa canke ntatogwa ivyo je ntaco uje wese ndamwagira ngo igihambaye nuko azahindura ibintu haro n'ubutumwa narayenda nje naciye ndungi nararungitse ubutumwa hari ubutumwa je narungitse ku bantu bari muri kongre ndababwira ati iyi ni main switch kuri Buja TV kuri Canal Plus ni kuri chaîne ya majana 363 kuri sasa mini kuri chaîne ijana na 10 imbuga zacu ni main switch 257 Facebook YouTube X ndetse na TikTok twabwiye ko dufise umutumire ni Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro Paxeme niwe rero mutumire wacu uyu munsi hano muri Buja TV mu kiganiro main switch Faustin Ndikumana atuguhaye ikaze muri Buja TV miganiro main switch murakoze kwa mwadutumiye ndamutsa nabandi bashobora kore kwarakurikirana kino kiganiro murakoze mwaka mushasha twese n'abarundi bose tuzere ko mumeze neza yego ni vyinshi tuza kuganirako sinzi abantu bakibona afishe kiganiro hari wavuze ati kubera iki Faustin Ndikumana avuga ibitagenda neza kuruta ibigenda neza mu gihugu ko tuvuga ibitagenda neza kuruta ibigenda neza ubwa mbere hoho kuvuga ati umuntu avuga ibitagenda neza canke ibigenda neza bivana n'icishirahamwe n'ikintu kiba carashingiwe twe tushinze isiramu kugira rifashe guhindura ingendo abarundi bashobore gushikira iterambere no kuvuga twe dukorera guhindura ingeso zitameze neza nizo dukorerako iyo umwana afise ikibazo akunda kunywa inzoga nira gute ukorera ku ngeso zitameze neza ziwe kugira zikosore wora mu gihugu rero twatubona ingendo ziriko ziratuma igihugu kitavaho kiri dukorera kuri izo kugira zihinduke rero niko gufasha sino niko kuno mvuga ati jenzo gukebura nabona usohotse wambaye ipantaro itabutse mugani wabona usohotse wambaye idatabutse nzokure kurengana mugabe itabutse nzoguhamagara nti uraraba ariko mugani viza no gushima nivyo inde nuvuga ngo no gushima bimwe mu bimeze neza nayo nyine ugashima bavuze ngo nibikuze ngo tuvuga ngo bike haro nabiki ibyo bikere navyo nibyo nyine tuvuga nyine bimeze neza wavuze ko kandi ndiko ndavuga aho Burundi buru ubuso bwategeza kuba buri aho naho turaza kuhashika kandi nanje nashaka kuvuga iyo umunyeshuri tuvuta umunyeshuri wiwawe sivyo
canke umwana canke umuntu wese uri kurashima sivyo mbo iyo muri rusangi ari yande sudura moyenne akafite 48% sivyo ntuzi ko bako yayobewe cyane ntuzi ko yayobewe azoba yayobewe mbwa hari ivyi gusanga yatoye cyose hari ivyamunaniye n'ivyo yatoye nawe rero 48% haraho usanga ivyigwa yatoye n'ivyamunaniye n'ivyo ucukorera ku kirere kuvyamunaniye uravuze ati koko biri mu vyo parseme ishinzwe reka tubaye turabire hamwe kwanza ku bantu ari ryambere badukurikiranye canke bavuga ngo ari ryambere kuko ni najya ryambere uje ngaha mu kiganiro menshi kuri Buja TV parseme yabayeho gute parseme yabayeho kubera constat sivyo constat twaravye tuti mbega twara muri kahise k'ibihugu tukaraba ibihugu ingene bitera imbere tukara tuti kubera iki cyane umugabane wa Afrika burya parseme tukishinga twara umugabane wa Afrika kubera ko umugabane wa Afrika burimwo ubukene intambara ubujuju inzara kandi ari ibihugu bifise ubutunzi kama bwinshi cyo tane ressources naturelles kubera ki Afrika iri muri échec cyane ni Afrique noire global madufatira kuri Afrique iri en dessous de la moyenne uri kuraraba nk'ibihugu ni byateye imbere ubutunzi bifise nko muri Asie muzeye Amerika Latine iki Afrique iri en dessous de la moyenne nawe urabibona uravye intambara ziba niki naba ikongo cyo gihushambere gise ubutunzi kama bwinshi mgaraba ngene kimeze uca wibaza ni kubera iki nk'ubu Yapani bugeze hari atani bijya gaciro ufise ni kubera iki kweki Taiwan imeze kurya atani iba kwisi y'urutare kubera iki iri muri siteye imbere iba atana kimwe ifise kubera iki za Kongo za Cameroon wumva zandi usanga turi nyuma ingwano guhunga no kugira gute mugabo yama nzahabu amadiyama amapeteroli ibiki vyose le bois vyose ari twe tuvyuzuranye hari ikibure n'igiki ni mentalite Afrika izo mentalite ziraboshe Afrika muri rusange zishira en dessous de la moyenne ibi ndiko ndabona mu Burundi naho n'abandi muri Kongo n'ivyo mbona naho buri hehe ibihugu vya Afrika yose biri en dessous de la moyenne vreni vyiza muri Afrika ndibike par rapport yinye ibihugu bikora ati y'ubutunzi bwari bifise kandi n'ikibazo urayibona ibyo bwiva mu mfashanyo bivuma mu nzara ufasha kugira gute yababaje na za Amerika Latine za abavuga ngo Afrika ni yara train mugare no twaje no mu gihugu vya Afrika byose biri hamwe ngo tusanga bwa Burundi bwacu buri nko muri bitatu vya nyuma bikenye no muri Afrika Burundi buri muri mu vya nyuma byo muri Afrika tuti no Burundi bwacu noneho twari mu bihugu byinshi biri andese ya moyenne donc ya Afrique subsaharienne bindi ko navuga Afrique noire sindi ko ndashiramo cyane ngo za Egypt zande ko bajya baramaze kugera ku rundi rwego nabo nyene so tuti Burundi bwacu nago buri hasi ukuva ariko bitubabaje uravye none nyine tubayeho impunzi biki bintu vyane uva kera niki usanga ari mentalite kandi mentalite ugaruka usanga ari bya bindi byo gukumirana kugira iki kwikunda usanga ari ivyo urahandi babara birenganye reka ro twigisha mu Barundi ingene ibindi bihugu bitera imbere atanu ubutunzi kama bifise bihera ku ngendo abantu babafise reka rero tubajiko muri development tadushinga ro parcelle reve de conscience et l'évolution des mentalités ubwa mbere twashize kuyita tuti ko ari ikintu au niveau panafricain tuti izo nguvu ntiturazironka zo kwiruka muri Afrika yose turafite twokora twanza gukorera mu Burundi bwacu nta nguvu dufite kwame ngo ngiye muri Congo ngiye muri Cote d'Ivoire ngiye muri Centrafrique ngiye muri Somalia wana hiya Somalia tatana imyaka 30 igihugu kagirira ushara abanyamahanga baza kugicungerera umutekano abiza ko nyine usanga abasoda nk'abanyamahanga baje gucungera ibiti urabona ibintu ukiyumvira ati sekwa donc bwato tuti none iyo Afrika yose gaheme tuzoyikwira reka tubari dukorere mu Burundi bwacu reka rero dutitimura abantu duhinduke kandi uko iminsi ihera abantu bagenda bitembura no ariko baraza
wari bwigera ubona umushikiranganje w'ikiga ca leta avuga kurya ntabyo rero kuvuga bishigikira ivyo nama mvuga misi yose mu nama nshingamateka n'inkuza amateka wari bwigera wumva reveri yarongoye umugambwe avuga ati bagaza yubatse igihugu mu bisi byaka 10 mugabo raba mwebwe abwira abava mu mugambwe watira mwandongoze ati mutora ibigori by'abanyagihugu mukabuza no kubidandaza ntimubahirira ibyo sinama nabivuze gamenyesha makuru nizo ngendo rero baratanguye kuzibona ati kawa ntimwahembye nta kinyamakuru je ntagi kandi ntukumesha makuru nigeze kuvuga nko minduru ku bintu vy'ikawa niho bahembe bagacereza abantu bagahora nyene ngiki haje muvuze ngo bitage ayivuze ati mubimana amahe ati kawa kuri bagaza mwenge yari imeze Yesu batriko turavuga urumva rero ubona ko yangendo bavuga bati bwa bundi babantu batubwiza ukuri reka rero ahubwo dufatiye numero yabo hari ryari rero hari umwaka hari muri 2009 bivuze ngo amaze imyaka itari mike muriko murara mu ntumbero koko mwihaye hari impinduka mubona iriko iraba impinduka ni tubona yuko abantu bariko barabona bati ivyo ari byo byose tudahindutse ntaho turiko turaje bibagora ingendo kuko urabona guhinduka hari igihe abantu baga mu bintu babona ati ingendo turimwo irafise inyungu iri kiraduha mugabo ni kumugwi mutoya mu batema akabana turi n'iki gihugu cose tuzokigumya akagwi k'abantu gatoya ariko guma gafise inyungu konyene bizoherera he anserutema akavuga tuti ibi bintu kereke sizigendo kuko dufate nk'ubu unyi nkabije byo kutariha ibigori abo banyagihugu atabari hari uwifise n'inyungu ukaje amafaranga hari abayagabura none nawe wabwira ngo duhindure ingendo gute kandi ari kayubakamwe ama etage irega ayo bahera batariko baraheba hari abantu ariko barayugukiramo irega ibi bibaje abanyagihugu hari umugwi biriko biraha inyungu nyinshi hari uri karonyeka abana we kwiga hanze hari uri karubaka amahera ariko atwara amahera kuya plasa muri za Dubai na zandi none nk'uwo uri kwabanga duhindura ingendo akabona ko yahora ryayo muri anagesa agira hagarara umva vyakira gute umva ko resista avuze ko tugwana nabo mugo urabona ko hejuru batamwe kuvuga tuti waruvise yale Ndikumana Ndikumana ngo sindiko ndayivuga ngo mukugira ngo ngire naye ngo nukugira twirimbure ibintu twobigumamwo ni nkuru twakoze nga yaravuze ati sindiko ndashaka kubasambura niyo yakoresheje ati mbashaka dukore zotezezwa gukora none kwereka nanje batumva nanje ko ntabanshaka kubasambura muri parase bishaka ko twiraba kubyo twigo imeze neza ukije ndayivuze batumva ko nanje nshaka ko twirimbura kugira duhinduke ariko hari namba mimura nazo mu none are wenyene no yobona ko ashaka ko twirimba twese ibyo dushaka kandi twe twabitanguye kera bivuze ngo buri atanga gufata umurongo hari namba mimura nazo namba nizo zo kutumbirwa nyene abo bantu usanga umenga uri kurakura amata mu kanwa udenusha uvuze iki uvuze ati nka BRB iri gutanga n'amadovize kubera atamucurimwo ata transparence urabona ntuzeye sivyo yarabigarutseko ntuzeye reveriye reveni kuri unyanga mukuru mugambi hariho ntuzeye hariho ibyo yavuze ati ibintu sinzi kireka aravuga ngo basavye urupapuro rubemerera ngo hacaca umwaka ibintu bijaye n'amavoka gutyo bijaye na environnement des affaires turakoma induruko abantu bashaka gukora ibintu babuzwa mu Burundi baburagizwa abanyamahanga baraza bazanye imitaye bagasubira inyuma bano bashaka gukora baraza bakaburagizwa iyumvire none baburagiza n'abantu baburagiza n'ikintu cyateguwe n'abantu nk'aba reveriye Ndikuriyo ubahwa nk'aba reveriye ba honorable kigateba n'abakiduga yumva bitugeze cyo bibaza umwene gihugu umve nawe ari karido ngo nayitanze ibintu ngo mwaka wose we tawumva none umva umurundi asanzwe bigeze ivyo n'umukuru w'igihugu yambaye ivuze ko hari utugwi tumwe tumusanga turiko turananiza ibintu kanaka mugabo dushime yuko byishira ko biraja ku murongo
burya koko nkuko ariko urabivuga canke na mukuru na nyinshi bero yabivuze abo bantu nkabo rimwe rimwe nivyo yavuze ati dukwiye gukorana inyabune kugira ngo turashira ku mugaragaro abantu harimo umwene gihugu nawo bwiwe haramwe ajeje intwaro abajeje umutekano aco kimwe n'amasosiyete civile kugira ngo dushire gukorana ariko rero nkuko warivuze tuvuze guhindurira ivyumviro duhere kuri bandi ese umwene gihugu ni nibiraba dutangurire kuri bandi Paxene mu mbero yacu tuvuze guhindura ngo guhindura ingendo n'ivyumviro duhere kuri bande mu bisanzwe guhindura ivyumviro n'ingendo kugira bihinduke mu gihugu habe mentalité générale nshasha hari ico bita sensibilisation sensibilisation n'abantu berekana nyabo nabati izi ngendo turimo sizo pour convaincre l'opinion c'est via l'opinion. Donc, baca bayita maître bayita maître accroître la notoriété dans des défis sociaux, dans comportement social mauvais. Kuyerekana abantu bakabona conscience, kureveiller à conscience. On dit par exemple ni réveil de conscience et révolution de mentalité. Ntushobora guhindura mentalité y'abantu conscience itabaye réveiller. Wanza kuba ati ibindi mwubwo nibyo ubwo je ni mu ngeno niyo kwa kuni nkubugize imisi uboregwa urayibona umuntu aboregwa ntatangirasiyo mu muryango abana ntibige akagera ati ibindi mugasha nje nzoshika sivyo urayibona ntabwo nzomva mu nyuma ngo yarakijijwe yafashe intumbero yo gukizwa kubera conscience yiwe yamweretse yuko ari karaja mu cobo ni yabandanya inzoga conscience iramutravana ndabigire guta ndazihe kwasungura n'umuntu wamo ngo yo ngo ni inka n'imirima ngo yarakiriye agakiza no byo mu bantu nibyo umva haro l'essence de conscience ikugwa n'abantu bose hatwiyo turaja mu gatuti nyabuna sivyo hageze yo de conscience rero hageze kwajisa kugira ntuzei ibintu bice bitambura kugira rero niho rero leadership national cayaki leadership national kumena l'évolution de mentalité bica bikorwa rero n'abajejwe leadership y'igihugu sivyo ndabwe nka Caroline 1976 1976 okay je nari muto mugana narabona muri za 76 17 hari ikintu naje nibonera habona neza yuko utwaradanaza akabari muhira ahantu twaba hafi nkabona ingene abantu bose sayine wabona bariko baranywa inzoga ukabona zindi abantu bakora abakozi bakora muri ekonoma y'abapatiri bajya babazanye bagira iki abantu babari mubona abantu babajiji ukabona ko abantu sayine baje kunikiyeri sabi zo mu gitondo kandi riko baganira amadosiye yo kukaza ukazoba ngo we watonze ukaze ngo nagiye ngo chef kocha turabonana ngo twaye ko dusura premid agashaza bagashaza gukora n'inzoga diesel ku kazi byari ibintu normal ntumana ibi haba ama pause cafe nkibi ubona ati tuze gusangira icyayi saa 3 sayi zari inzoga kandi kiri cyari cemye nuko nk'umuntu ashobora kuhugemurira inzoga ku kazi sadire nk'ubu akaza nk'icupa ry'umuvinyo cyangwa karto y'ibiyeri ku kazi hajya niko mbagira gute mugaca mugera mukicara ahantu mukugura ikeri mukamuranya muri ku kazi kandi bikaba ibintu normal n'urukundo niki muga abantu barasemera ariko batubiye ibintu nyabo na sivyo kugira bihinduke irafari l'avenue de Jean-Baptiste Bagaza. Okay. Bagaza ni washaka akavuga ati pas question. Twabonye ko ibyo bihari tari byo turafasha ingingo. Ubu bare buzugurwa saa 11. Harabana campagne 11. Harabana campagne no gufunga abantu bagafunga bakagira gute biratinda biragenda gite birahera muri mentalite ku buryo bakubonye uri kuranya inzoga saa 4 ukazi akusatiti uraguhaye mu mutwe. Urumva rero changement de mentalité hariho abazana ivyiyumviro mu gihugu kugira bareve conscience barabye ibindi bimwe niyo bigeze ingene bigenda ingene bakora ibintu sibyo hanyuma bajya bafata ingingo le décide afata ingingo
baje ibi bintu rero tubikorereko ko tubikorera ko rero d'abord kuya bihize guhindura abantu ifuka cyabishira mu mategeko Tuja mu mategeko baje mu mategeko ubikoze bamaze kumwereka ati sivyo nkabagaza tujaye nico yarigeze kuri mitimanza izi manza z'abarundi ngo ibi byango vya predote nk'ibi byango gusa birembo yarabihagaritse kubera iki ati bikwira abadepansisha ako mu muco w'ikindi naho ntibirimo birimo ivyo ni ibintu vya kera serure kutimbwira zari zimeze mwe nyene tubayeho avec la vie moderne kera ibintu byose byari hafi nibiki il faut évoluer kuko muri mentalité kuko ntitwoguma muri bya bindi ati ubu turi muri vie moderne tout c'est de l'argent c'est quoi si imwe niyo predote umuntu yikubita ku gitoke umva ico gihe watufata igitoke waganye mu rugo iwawe ubu uzogura ibiyeri n'ibiki wakira abantu uje mu masare ukota amasare usubire bisugusaba vie moderne si imwe ngo nimpeke ngo ngiye kwenga ngo ncenda yizanda yakiriza abantu oya n'amahenekere ni ngombwa nyimba ndi wagira predote hakabanywa amahenekere urayazana ati vyo je ne vais plus entendre banagufasha ahubwo no guhanwa barahana urumva rero abantu bacu batabuja ku kivi baca umva ko la valeur de travail batangura kuyumva nyene ntuzerere arahindira ibintu muri mentalité y'abantu hanyuma rero utunze rero niyo ntuze development économique yagiye iboneka kubera abantu basiye ku kivi ni qualité d'excellence ni iki sinzi iki ahantu bigeze kumva mwene waba ari karavuga ati igihe ku rubanza rwiwe igihe bariko baramushingura bagaza igihe yitaba Imana hari umwe nawe yavuze ati ikintu cantangaje nzibuka ati ndibuka yuko yashitse hanyuma akavuga ngo abastanteri bose wagira baranduragira bakure kubera ngo benshi ntibize wasanga ari wa mustanteri yagize size privé cyangwa size atazi no kwandika ugasanga twari commune avuga ati plus question minimum yo gutwara commune bagaza ati ni D4 minimum yari D4 cyangwa imanite ati uwo mwene wabo atacaragenda ndaza kumuraha acamubaza ati none ganyakuba ko ruvise gose adiragira agindi ati naje ndakubwa ndabigende wa ati ndakubwa habagaza mu kumwishura ati kubaza iki ngo ndakubwa ngo mpereye kuri wewe rero we niwe nkuye bwa mbere musura kwa mustani ati genda rero ngurima nkimuka ngo nari nzi yuko aho kuza kungira guverineri none nije urumva no nkaho yazanye mentalite ati kuja mu kibanza utamerita jamais haro na ntuze na terme yaciye yaduka ico gihe ngo le cadre dynamique ngo le cadre jeune dynamique techniquement compétent ko babita le cadre jeune dynamique et techniquement compétent donc les jeunes bari dynamique bari compétent bakandi bari compétent techniquement ni bahija ama université n'abafure umva rero yazanye mentalite yuko kwagisa ku kintu cyo kitwa tubizi ko kwagisa ku kintu udafise ishuri utegeye hari biturimo twese niyo yarahinduje abantu yuko utaza urapfa amabanga ingene uyakiriye ata capacité ufise ibyo abandi bari bamenyereye mustantera atazi kwandika ukizima wakira abantu ngo ukabatorera ngo atoye inyishu z'ingorane ngo nivyo birakwiye ahare bivuze koko mwayivuze hariho sensibilisation sensibilisation pour éveiller conscience twinshi dukora turafata ati ibintu byateye imbere guki bimeze uko idikaze abantu baheno bigenza guki abajeje intwaro bakora uko abantu bameze uko tukabizana amateori amagambo tukasensibiliza twaje kuri abajeje intwaro ati ni muri ibintu mu bihindure bishire mu mategeko bikurikize na pratique yanyu ni muhindure nta ruhara rw'abene gihugu urara rw'abene gihugu nugo haro nka mentalite duhe nka karorero mentalite twigisha abanyagihugu handi bagira gute yuko guhindura ingendo kutabona yuko ubujejwe ugutwara ari umwami ubona ko afise ikintu
ide nagufite yaro yatowe mustanteri ngimba yatowe si umwami w'ikomini iyo ni mentalite tukikura mu munyagihugu ni umuntu yatowe kwizina ry'iwawe agukorera imigambi kandi atayikoze witwa yuko uvuga tuti ntacu watumariye tuvireho canke ivyo ariko arakora nabikore mu muco mubibone participation citoyenne redevabilité nk'ivyo muri mentalite usanga mentalite tugifite twebwe ati umushefu niganza asabwa nturaba ku isahani yiwe or ugize gutyo nawe ni vya bindi vya abus we ivo kuri mustanteri umva yuko umunyagihugu ufise ico busigurira wakoze mugani wagenda wumva yuko umengo uzomuhonyorako uri umwami ya commune yawe izoteza imbere umuryango wawe gusa hari amuhavuga ati n'umusuko faruma du service et trop service umusuko niyo ni mentalite je ni bukaro ntuzeye projet tugeze gutwara ruguru mu gihugu yitwa ntuzeye notre argent nos droits kwarugisha abanyagihugu yuko ajya makori batanga ari amahera yabo bayahaye commune leta yuko ku burenganzira bategeza kuronka raporo nyine amafaranga ari karakora tukusavidiriba nyimba babatsa amahera nyuma mwatoje amahera gute niba bahera raporo ati nyimba ari amashuri yubatswe gihe ryari yubatswe gute byose mu bimenye mgatwe turagirisha inama abanyagihugu nabo tuzi ati none nk'umwebwe mwoshobora kubaza ikibazo umunsi umwe bamusanira bakinje bati ryashuri mwatwemerera ryarubatswe ntirizubakwa kubera ko ryatevye kandi ari amahera ati cyo mwokibaza ariko ngo nyimba wo bushaka yuko ngo harura ku isahani y'umukuru ngo nyimba wo bushaka yuko ngo nagatwe tukahasiga urumva cyo mu romantalite twatukirimo ariko kuko kumbure inamashinga amatika ni biri mu vyijejwe kuko ni serukira bene gihugu inde amashinga amatika serukira bene gihugu ariko kandi n'amashinga amatika ngirika kurikana ibikorwa vya leta umva amashinga amatika ni baserukira bene gihugu bakora ico bita contrôle légal abanyagihugu bakora ico bita contrôle citoyen ni ya changement de mentalité no mu bindi bihugu ni contrôle citoyen umushinga amateka aja gukorera hejuru mu mategeko mugare pratique ngene ziriko ziragenda c'est le citoyen cyo gituma ni décentralisation iba kai noneho abashinga amateka mu ntara bangana gute nibate hari cyo bita contrôle citoyen de l'action publique niyo ikura yigisha rero ni vya bindi ivyo nivyo uzagateza parseme turimo contrôle citoyen de l'action publique kai no mwibwirizwa shingiro usanga vyanditseyo ko umurundi wese arekuriye gukurikirana ubutunzi bw'ingene bukobra mwiza shingiro birani na none ore kandi abukaruko mwiza shingiro usanga umunyagihugu atakazi kandi umujeje intwaro ntazokamwigisha jewe rero nsanza nkavuga ati mwigwiza shingiro birareku byogenda uko tubikora uko ariko mubona mu bene gihugu byifashe gute na mubona ko bariko barakanguka biriko biraza nyene buhoro sinzi ko wumva none reverije bundi yavuze gutya gwenye niyivugiye ngo muriko murabikora ngo mbanza ko abanyagihugu basinziriye ngo ko adashobora kutugumuka si wabivuze haje gite ntabyo wiyumviye mu majambo yiwe ngo mu bakorera ngo mutabahemba ngo mugira gute ngo baza ko basinziriye umunyagihugu araguma mu bya bintu by'ukumengo aragize wamusize mu ntuze mu kagate mugabo nawe arabona ico tugatutera gushoka ibike nuko wowe ujeje intwaro ari we wese utumva yuko ijisho ry'umunyagihugu ritakuriko kuko ivyo uriko urakora ni gwiwe we uri son serviteur ni naco gituma rero nahajya wumvise ntuzeye ujya ntuze yigeze kuvuga sinzi ko amukurikiye umupatira akunda gusigura yitwa Dieudonné muri ETS oya hari kuri ETS mbe gikorana mu gikorana kuri ETS tangana ya masengesho yategwa mu gihugu avuze ati mwebwe mwabarongozi bijya mu gifata twita coup d'opportunité we bayirongozi bati ivyo mutariko murakora mutabikoze bikorande atere gutabikoze nta wundi abikora kuko ntaza kugusubira urwo nyene utabikoze bari kubikora we numva ko ibara riba rigu rero bikore ijya ni sanza changement de mentalité kuvuga ati ivyo uri kurakora utabikoze nta wundi abikora hajya abari karavuga vya bindi ahandi bamaze gutera imbere bakubye bati muri mentalite ati uri mumango kabona ntayushoboye kabona ko ufite inzitizi tanga imihoho ntabwo uva ro nk'ibindi bihugu wumva ati
naka n'ibiki irademission yarabivuze cyane aravuga ati nimbona kazoza asigaye imyaka 14 ati mudusigurire twebwe bato ati mbe imbona kazoza niki ariko mukuru w'igihugu mu jambo giwe yaramushimiye aravuga ati ahubwo yavuze n'akantu gakomeye cyensaba n'ushiranganje bwose yuko tuza kuba bufise agatabo kerekana ko imbona kazoza zoyimeze muri 2020 nazo turaza kwashikako parsem ikorana gute na leta parsem ikorana na leta nibaza yuko dukana kubiri mu bice bibiri hari ubwa mbere ibigere dusigura sivyo hari ubwira kabiri kuja mu bintu byo leta ibiri kirategura hari nk'ibintu by'amapolitiki iri kirashira mu ngiro duhamagara tukajamwo tugaterera ibyiyumviro bikaja hamwe sivyo nuko na leta no gukora ari ibintu bimwe leta iba yateguye twe tukaza kuvyigisha abo barundi bato mugabo nyine ku izina rya leta dufate nk'ujya mugambi w'igihugu urwanya igiturire stratégie nationale de lutte contre la corruption banka leta ikwandikira ati turundikira abahinga biwanyu baze kudufasha gukora n'abareta nyine twokora ibyo bintu ntiwumva barazi watu tukarundika abahinga je nkayirundika abahinga tukaja muri retraite tukagenda tukavyigiramo icyo kitatu tukagisohorera hamwe urumva ikindi naco rero twe ni chien de garde ufasha gukora leta kwa tuti ibyo rero mwiyemeje kuza gushira mu ngiro turabereka aho biriko birapfira atabipfuye mwiyemeje ko muzokora iminsi myaka 3 mugejeje hajya no gume yumva ati hari ijisho rikanuye rigume rindaba umuntu rero mu kumufasha nuko amumwereka ati nina samara hari ijisho riguma rinkebura riguma rimbira ati wasamaye ico rero mu gihugu n'ikintu gihambaye ahandi abantu bosinzira ngo ibintu ni yororo kandi ibintu biriko bivuze ngo Faustin biciye muri parsem arakorana na leta bitandukanye n'ivyo abantu biyumvira bivanye n'ivyo mukunda gushikiriza mu gano mutegura n'abantu ze bategura ama conference bavuga ati uyu ntiyere ku butegetsi niho babagiza gute ntavyo mvuga usanga na president yasubiye yego none wumva dutaniye rero president ntabwo aravuga ngo mwandongozi muriko murakora nabi none navuze ko zikora nabi nanje nkabivuga dutaniye ni gwa rugamba nyene hari ibitari bike mukunze gusaba ati leta turakeneye kutanga umuco kuri ibi na biriya rimwe kugira ngo mubizane mu binyamakuru canke mu bene gihugu canke mukaja kumugati tukenere tange umuco kununu mukadoma ko rimwe ati turakeneye nk'umushikanganje bigende kunuko heruka mwavuze ko namashinga amateka ati turasabishira ko commission ikurikirana ibi muba mwabanje nabo kubegera imbere yuko mubizana ngo mu paxem mwabanje kubarondera kubarondera yuko mubanze mu biganire muvuga ati buriya nyamara tutako turagena neza kugira ngo umve hajya neza muri ayo marankoze dukoreramo mu nama muki turabonana tukababwira sivyo mugabe ikindi naco wewe ntiwokwama ngo ikintu ushaka kukiza gukosorwa ngo uje kure kuko si wagikosora wenyene bavyumva burya dufate nk'ubu ari nk'ikintu kiriko kironekana muri ministère des finances nicyo kiraho umushikiranganje wenyene ahandi ringene bimeze iyo nkatwe tuvuze urabona d'abord ugiye no kurondera umuntu d'abord kumurondera no kumuronka ntugire ngo biroroshe cyaboro mumirizo ati ndakunda kurondera uzomuronka cyimisiga on tante me abashobora n'ukwezi n'amezi 2 n'amezi 3 avuga ngo sindaronka kanyango ikingo dufite conseil des ministres nibiki mu bisange hagisho tuko turagira tuti twebwe turiko turekara muri ministeri ico kintu ciwa kacuma nimva gihaye agacira acagira iki mu bisanzwe acaguha maga abandi rero bakora neza nuko hari abaca bagira ari mu kwavuga tuti burya aha naha ibintu bimeze ukuntu umuntu ashaka gukoruza wumva yagutelefone uradosanga ndakubwira tuvugana barahari mugabo barahari turamaze kubabona n'ubundi ugiye kumurondera ahubwo umengo uri umwansi wiwe ahubwo niko bameze benshi ndaza baminsi ukireka kuvuga tuti kwazomba nyene telefone ngo uradosanga hajya katekije kimurashikije aracumvise ati carankozeho ingoro tuganiye
tukiganireko umva nk'uwo wacumva tuti uyu rero ni muzima umva ko ashaka gukosora ibintu oro hari uwundi abaza ati kwakira urya aje kungora mbira vya biri ntashaka nyine ko arifata ari karandondera byashaka kubarangura mbwira ngo mpebe ibicaye ngira ibi oro nanje nshaka kwiyakira inzu mu gasekebuye nshaka kwigirira ibi n'ibindi agomba kumvangira ça dépend n'indongozi biri mu mutima iwe wa azati je ninje kwimarira imyaka 3 ngaha muri ministeri nshaka kwera nifitiye inzu zibiri nigurire intuze nshaka kwifatira nk'ikiremoro ngere ndakiguze kizokiragira transport nitunganye uwo nawe agomba kumbwira ibintu biza kuja mu ntumbero agomba kumena umutwe acaguma agukwepa ariko ntushobora gushika kuri ivyo umuntu abayifuza mu gihe navuga ngo yaciye mu nzira nziza inde ivyo yakora avuga ati nzomara imyaka 3 mu bushikiranganje nk'uboro yakora atanga nkene kubaka inzu zibiri nkene remorque udaci navuga ngo udakoze amanyanga ivyo ntushobora gushika ça dépend n'umutima w'umuntu hari atagira umunoho avuga ati je nzorya bike binkwiye n'ubundi agira umunoho avuga ati sinzi ko neji dokita azokoroka ati raba naka baramukuye twinjiranye tufate nk'upara mbere nk'ujya nk'uyu ministre yarakuwe mbe ninde Artemo ubutungane n'ujya wundi ninde nzoba neza harashaka ati ati tujyami ati turi kumagi ati ntabuze kwejo umuntu azo ari ministre atatansiyo harabagira abagumana izo ide biri muri yashajima mbido mentality naco gituma bijya twama tuko turanavuga tuti nta kintu twari ko turavuga tuti kijya cyane mu ibizwa shingiro atubwira mu makarore ni mugire rigere muco bita déclaration de bien cyane mu ibizwa shingiro ivyo riko kugira umuntu abironke neza déclarer tes bien ronke ibintu neza hanyuma uvuye udekare babone ko inzira ariko biratera imbere biciye mu mutwe none ivyo ntezo ko tubisaba shaka ijuru ko bidakogwa nimva ko ari uguha abantu ngo bakore vya bindi ko bidakogwa kandi vyanditse mu ibwirizwa shingiro niyo ngendo nyine kudakurikiza vyanditse mu ibwirizwa shingiro iyo bari grave none nk'umunyagihugu ari karagusaba ati kurikiza ico mu ibwirizwa shingiro ukamwita umwasi w'igihugu hari akantu kaba kabuze igihugu bwira uti ibwirizwa shingiro ryanditse uko mu ndongozi rimeze uko ni muri kurikiza ko niryo teka rya mbere kuko niyo ndahiro murahirira mbwa nk'ivyo bivuze ngo buri kuravuga ibitagenda neza aho nta kintu kiba kibuze nta kantu kaba kabuze karenze imagine urumva rero ibi rero nyo tuba tuti vyogenda uko kandi bigenze uko nacaje gucuhatohoke namwe ministeri mbira ko agiye kugira aje kuyora ivyayora kumbure vuga tuti biri strict uravyerekana bakabiverifya kandi uko gira gute gukurikira agira gute ukatabura kuba tuti finalement inge yo kuja kumushikiranganje yo kuja kwihereza ivyo wihereza usanzwe uri muhinga mu butunzi mu vy'ubutunzi tuvuze igihugu kiratunze dufatira kuki gatubwe igihugu gitunze dufatira kuki igihugu gitunze ufatira kuri no igihugu gitunze ufatira kuri capacité y'abene igihugu bacu abane igihugu bangana gute bafise ubuhe bumenyi capacité scientifique technologique y'abanyagihugu bico gihugu ingana gute c'est ça la richesse ibindi vyose n'umuyaga no musi Burundi uze kumera mu petroli nzaha oya cimbarira capacité technologique et technique y'abanyagihugu na discipline bariko utinzaho rero ubutunzi bwa mbere kuko ubudafise inzahabu no musi afise ivyo asuvye ubutunzi uyifise none ubuyapani nubugira kangahe kwitunga kwisi Japan ndakubaza muri 10 muri 10 ujapi physique aucune ressource minière aucune kwisi ako batunzwe n'uburovyi na technology systema uburovyi ivyo ni n'amaoceana abantu bose byakene by'abantu bose ko navuga bwa butunzi technology donc ubutunzi bwa ngo Japan ngwiza gucukura ngo tererare ngo Japan ngwiza gucukura ngo inzahabu ngo diama none ayo mamodoka yose yatota dokura tuyakura he
Japan tuyakora muri Japan kandi akorwa mu butare badafise naguhaye none ntuzeye Singapore ifise iki nyingana niko minwe y'Uburundi ifise iki nta naho ishobora kurima hahaga mugabo muri nifise universite ya mbere ifise ma universite ya mbere nka 20 ya mbere ku isi usanga universite ya Singapore irimo poro ya mbere muri Singapore usanga iri mu bivuko vya mbere ku isi niveau de vy'abanyagihugu usanga iri hejuru none Kongo ubona ifise nayibona Kongo ifise ibingana gute raba ama minere Kongo ifise raba utuzi kabra la richesse ya mbere c'est la science l'éducation la science et la technologie d'un peuple pour otako ufise abanyagihugu atawumenyi bafise ataki bafise none iyo nzahabu uzoyikoze iki ndaguha akarorero nk'u Burundi mu mantuze mu inventaire ab'expert bagize ubundi bufise potentiel de source ano iteye ubwoba kuvuga amazi donc expertise bagize bona ko yuko twiga amazi dufise yoshobora kuduha 1700 megawatt 1700 megawatt sivyo urayibona raba megawatt dufise mu gihugu so abafise electricité mu Burundi ntibaraba na 20% muga dufise ya 1700 megawatt none ariko udafise niyo yifitiye yaciye ubwenge usanga yibere muri energie nucléaire ugasanga amatara n'uruza kandi akoreje nucléaire kubera la technology muga twera ngo dufise hari n'uwa dutwereje mu neti muri Afrika cahe ati muri Afrika mwe ntimubaho ati na malaria ni ingwara zitabiburaye malaria iburaya ntayiba muga imiti ya malaria ikore iburaya uriyumvira iyo paradox malaria aha mu Burundi yagwaye 5 millions ni raporo ya OMS muri bakonsulta 5 millions zabene gihugu zagwaye malaria 600 personnes barapfuye Burundi abantu amajana 6 barapfuye bishwe na malaria iyo ni katatu umva malaria ngene turembeje ugiye mu Bubirigi mu Faransa nta malaria iri bakora imiti nta malaria iri kuko klima yawo ntiri propice kubibu d'ailleurs na hôpital mbere imwe bita hôpital tropical à Bruxelles ibarizo ngwara iri anverse ni imwe kandi hanga wimbira tushaka kuvura daraka yoba yavuye muri Afrika ifise kwitegeka nano nta izo ngwara ntaziri mugabo wo muti wa malaria uzibona ngo ukorewe muri inde muri pharmacie zimuraye okay none ico gihugu kitashaka no gukora umuti neza w'ingwara zikiberashije ubwo butunzi buri c'est ça awa capacité scientifique nico gituma n'abara buhaye usanga burya ari cyo bakibuza burya bakadafi baragera ngo amapetrole bakibagira technology umuzuwe gutanze technology avuze ibigwanira physique byose financement ni wabifise wowe amawiyumvira ngo nayo ngo amapetrole aragusekeza Venezuela raba Venezuela ijya petrole ntayifise mugabo raba president bamutoye gutya kugira mutore kujya ni si technology ndakubajije eri technology uravye ibyo bamutwaye bazi gisirikare bafise umva rero nibwo ubutunzi la science la technologie d'un peuple et sa discipline uvuga ngene bari assidé au travail bari organiser gouvernance bafise atabuhimbiri bukirimwo ari ibyo rero nibwo butunzi ubundi butunzi byo bukigira ni ntuze ni capacité de cohésion kiba kimaze gushikira ibyo kimaze kurengera indiane sadira abanyarwanda bamaze kuronka ntuze amve pouvoir vivre collectif baramaze kuronka mécanisme y'ingene igihugu cyabo gitwagwa atanduru zijwa n'ubundi butunzi uko ibihugu biraduga mbwa kubera ata cohésion intambara zikaduka igihugu cyo gusubira inyuma none nka Somali muri 90 yacari igihugu giteye imbere kuri Siad Barre mugabo raba rurande mahavuye ubutunzi ni cohésion discipline capacité d'organisation ya leadership na technology nivyo ntuze kumbwira ngo ubutare none ubutare dufite ubona mu Burundi uko butumarira
tubuze ivyo technology nayo dufise na ya governance nayo dufise kubera haracariho ubusuma mu ndongozi izo nzaho babona ko ari zabo niki amahera kanyuruzwa umva rubona buca bumariki ubutare nacyo bumaze inde muno mwanya butashikana na 1% du PIB ikintu dashikana 1% du PIB di rapport 1% du PIB umaze ngo mariki igihugu 1% du PIB ubutare ufise udashaka kwemporta igitoro ukeneye pour une petite ville nka Bujumbura Oni petite ville nka Bujumbura inanira na kwa provisiona mu gitoro ariko n'ivyuga bigikorwa kumbura baracakoresha amaboko mu imashini ziriko ziraza tuzoronka umwimbo ushimishije inde ucegeranyo cakozwe nawo nuberuka twari kumwe n'uwa Paege ngaha Desire oya ibyo umuntu ibyo abantu bagenda bavuga umuntu ariko arakora ibintu arashobora ati niko ndarangura ibi nibona twebwe ico dukeneye n'ikintu bita résultat c'est l'indicateur umuntu wese umuhamagaye ati je ndiko ndakora ibi c'est de bonne guerre ariko nabona vyo kugwa mu kingo kingana gute umwanya muto ibyo mbona mu butare haracari ingorane nyinshi iyo turiko turabiraba kubona ko kiracari mine n'ingorane nyinshi ku buryo kugira vraiment habone ku mwimbu tweka tubirindi none wewe nk'ubu onyi kuva bataguye kubushaka ngo bumaze kwinjira miliyoni zingahe je bundi bavuze ubona harahinduka muri capacité d'importation y'u Burundi harahinduka kuri capacité d'importation ariko ni muri yanzira yo kuronka amafaranga mva makungu naboneke banze yinjire kuko haro nasho nibishobora gushoka hanze amahera niyinjire murabikurikirana mukayimenya ikintu ca mbere kihari n'u Burundi kandi neje narakivuze ureta itegeze gakurikira u Burundi buri mu bwa mbere utakaza amahera double mu bintu vya import export nereza kubisigura ejo gute rero wewe navuze nti u Burundi dufate Burundi nande na Dubai Dubai mbeni Emirate Arabie Burundi Emirate Arabie u Burundi bushoye inzahabu sivyo aha mu Burundi bakadeklara twashoye muri muri déclaration officielle twashoye muri Emirate Arabie inzahabu pour $1 million siko muri statistique okay mugabo entreta muri Dubai nayo haro statistique za importation zavuye mu Burundi ntibumva u Burundi buri exporse numva yuko muri Dubai naho handitswe ibyo bw'imporose au Burundi urumva urashobora kubona ati exportation ya Dubai mu Burundi ucugana muri Dubai naho importation di Burundi none mwebwe ko twe bafite déclaration de millions mwebwe importation mu Burundi goya twe morosemo ibintu bifise valeur ya 2 millions de dollars mwemwe mporosemo ati twibyo twemporose twapeye 2 millions 500 de dollars ucwati none uyu miliyoni wagiye uri hega ga fla uwo miliyoni ucuburiye uwo miliyoni umva ayo mahera atinjiye we ntumva ko ari amahera ibintu byasohotse bwa mahera atagarutse mu Burundi iyo ni kotime tuje kuyindi na okay u Burundi buremporse Dubai buremporse nk'igitoro Achwana twe twemporse igitoro Dubai pour 2 millions de dollars 2 millions de dollars wemporse Dubai Dubai nachi ichibande chiba exportation au Burundi ukazibona wageni Dubai kwa none mwebwe mu export mu ndato ya twe mu Burundi twe exporse yo $1 million de carburant uranyumva twe exporse $1 million de carburant $1 million de carburant nga twe twasohoye 2 millions zo kwemporta usohoye 2 millions mugi bidandaza vyijiye ni vya
ni bya Emily ntabyo hora uvu mukuru yido avuga ngo amahera ngo baratora muri BRB ngo bakagira ngo bagiye kuzana ibintu ngo mugabo byumvise yego yagiswifu none si ibyo barayoye muri BRB bagiye kugura ibintu ntibabiza bace miliyoni 2 mugabo bazanye ivyo miliyoni ubundi miliyoni wagiye wibwe urihe abashoye nabo hakwinjiza bakatishije ico gihugu we wumva wo buri gitoro gute ariko ico gihugu bimenze gutyo buri gitoro gute encore plus n'ababikoze nta enquête iri kiraba pour qu'il soit sanctionné uyu munsi tuvuga amadovize je nabwira abarundi vre tuvuga amadovize wakoze ibintu tumuyaza nta mabanki yo ngahaze kuko dovize ginje nimba ginjiye muri BCB rikaza mumpuze riba ginjiye mu gihugu s'il vous plaît bizane muri Interbank Ecobank nyene ushora ibintu mugamba amadovize aze yinjire ngaha muri sirikyo mu mabanki yose kubwa amabanki nka yose mugabo mvuze ngo aciyaje muri mabanki ngo ya hehe ugacukatisha ujana ngo hehe ngugiye kunyegezayo uburundi uravyumva nico ngo je ndiko ntera kama barundi banyuma na leta ibugura umuntu wese afise icakora ashorera hanze canke n'uwo muntu wese yo afise ubumenya gana akora n'ama service hanze bakamureminera ayo mavuto vize naze yinjire mu kiga ca leta yinjire mu mabanki ngaha aze mu gihugu urayo kuvyo bintu tagenda bigira ayo madovize yaratera uko no kuri marché noir naho amadovize bayatanga kuba menshi kujya marché noir idolari rakuruka kandi urabona aho tugeze ubu idolari ntitukigiye variwa kuri marché yo muri BRB ntubizi none ubu wewe ntuzi abantu bose bavuga ko idolari ryakorotse bayiraheho kuri marché noir notice ça veut dire qu'il y a marché muri BRB ntacyo kivuze ce n'est plus réel bamenya rimwe rimwe mba nawe ukinayitaho barazi ko umuntu wese ariko ararondera ko yo rikorotse rikava kuri rikaja kuri noir abantu birirwa baravina epuruta muri BRB riba ryagumye ari aho riri mbwa abantu zo mu minsi mikuru ngo rirakorotse ngo rigeze ngo ryakorotse pour dire que même dans la psychologie l'indicateur ya devise ya va devise ni marché libre ce n'est plus un marché officiel régulé hanyuma ikindi naco pourquoi je narakoze muri ntuze narakoze muri banki muri Interbank pendant la période de quoi d'embargo ngira mwari mukibato mwebwe muri 96 za 96 79 za 2000 gutyo hari crise hakiri ingwano sivyo urayumve hari benshi bakibatumba kusanga mwe mwari mukina bato gose ngira ntimwari bwabitahuye irico gihe nakora muri Interbank est-ce que je ne vois pas ingene umva igihugu ama financement extérieur yahagaze sivyo urantegeye yahagaze ama coopération si hari igihugu umva hatwara bafashe ubutegetsi ku ngufu hari buyo nyene ya puci sivyo intambara iri mu gihugu sureje yadufatiye ambargo mena yo mwabo ibihugu byose byugaye amayira wose uragute yuko atakintu kimwe kigeze kibu mu gihugu nta cabuze wose uragutubwira tube muri iyo situation igitoro kigume kikwa kundi inzoga za barodi tuzinye kwa kundi panda twaza ambargo yabaye dono 96 jusqu'à 99 twaza hari stock ariko turabona population inde aba population yari hari igayo population n'ubundi uko ibingana ibijanye na moyezi ico gihe ko imeze ico gihe urati est-ce que j'approvisionne régulièrement la quantité du carburant nécessaire la nécessité la nécessité est-ce que ni ucura mbwene bari ko birakogwa rega je njana yuni ucura mbwene avuga tuti BRB je nakora muri Interbank mu service ya import export BRB atisura ico bitari produits stratégiques ati les importations ni produits stratégiques bakaze nimera imiti médicaments
iyo licence yaca yemerwa engrais chimique direct igitoro basha igitoro yaba igitoro ndibuka aba petrole twavarida twiruka haro ntuzeyi ama licence ya BRB wihenze ugasubiza inyuma licence ya BRB bavuga bati BRB c'est une entreprise trop stratégique faut pas kugira ikibazo no kuyikingira mpaka ibi byafuye gute rero hanyuma iyo rigeri maze kuba on a géré les périodes d'office pour l'international haro n'ikindi bita modèle A yari licence ya ma service kugira tuyivalide c'est-à-dire uje kuyivuza uje kugira gute iyo kugira tuyiguhe waratwara kugira uje kuyivuza n'amase sware donc kugira uyironke byaca muri rega ntiwacu ugenda ngo ngiye kwa naka ngo niko nacakote ikindi canye nterese ico gihe ni ikintu bita SGS Société Générale de Surveillance BRB nyene na gouvernement y'u Burundi bari bagize convention na société réputée mu ngo mu Suisse yitwa SGS Société Générale de Surveillance i contrôle ama exportation de mu bihugu bitaratera imbere c'est-à-dire kugira tukurihe uri mu importateur kugira tukurihe ibintu ko vyashitse wazana SGS kwa yarasinye convention USGS yabanza gukontra ko ibyo bidandazwa bikwije qualité n'igiciro cabyo ko batabeshe kandi bije mu Burundi na embarquement n'ubwato bibitwaye nibikiyo certificat shika hibujumbura cyo mbwira rero hanyuma shika ngako tuzana déclaration de mise en consommation DEMS yerekana ko ibintu biriko biradedona ngaho kwetwa transfer umuntu none nko kuva mu bantu baronka amadovize wagiye kuzana ibintu bakari watana déclaration de mise en consommation yo muri port berekanye ça c'est quel pays ariko ivyo vyafiriye he byapfiriye kuva igihe byatanguza birapfa kuva igihe BRB bagende bayitwara gutwarirwa muri Présidence umenga icitse politique abantu bagaca bumva yuko umengo kuronka amadovize naho kuwo telefona kwa kabine n'umugenzi niki biroroshe ico gihe ntiyatwarwa muri Présidence ico gihe inde BRB ryari ico gihe mu gihe cyo 96 iga BRB giye muri Présidence ejo bundi muri 2016 tureke no kuri CNDD yaje twarirwa muri Ministère des Finances kizo byaratumye ico coco caravyishe gose uko muri ico gihe la BRB no dépend plus de la réglementation officielle c'est-à-dire kudepanda no kuri la politique ça veut dire iki twarirwa muri kwa cabinet civil du président warastangwa kuzana kiri byashaka tuti umugenzi uri iki ukeneye amadovize uzompako uzogira ukunuku tuso byapfiri amadovize aragenda aranyika nk'ubunyi bogira iyo inventaire y'amahera yagiye gutyo onye bo yasubiza sivyo ne president yavuze atwara kubiswe n'ingoshi ngiye tabivuga saba kubise ko abantu bikorera amadovize ngo bagiye kuzana ibintu nibabiza none bayahawe nande mu muri ariye bisatare ça montre que la gestion est quoi njo kimchambire gikomera la discipline la gestion le leadership ni cyo gikomeye cyane mubona ariye bisata leta yaruke gushira mu ingufu kugira ngo tudoze ubutunzi bw'igihugu ibisata leta yoshira mu ingufu cyane kugira ngo tudoze ubutunzi bw'igihugu ikintu cambere mu Burundi kugira ntuze soigner la gouvernance ibi vy'intwari ibere bitabaye mu Burundi naho nta igizata kugihera ngo kiduge kiri mara gouvernance igizata kiri mara gouvernance cyo duga gute c'est la niyo urgence yonyene la gouvernance dans ce pays la corruption et la gouvernance bitabaye soigné nta gisata na kimwe ishobora kugira kuko ico gize cyose kibagifu decentralisation itanguye sivyo Amazon ubona yubatswe gute kwa dema miliyoni no udasonye gouvernance na corruption niyo decentralisation kuki rien mushobora kwavaza nibikunda ura kubaka chef de bureau de zone ya 200 millions ukayubaka kuje hamwe n'umushikiranganje wewe wumva
haro n'amaproje turi mu decentralisation twe twaragiye no gufasha muri ya decentralisation mwaragiye c'est-à-dire bijya bakora mu gufasha leta twaje ari anjuru twari kubona kumena ntuze umukuru w'igihugu arigeze kwami arambwira ati parseme muradufasha muri decentralisation urabona murafise ubuhinga muragize gute onye na person arabimbagiye ntabwo sawa uvuze rimwe numva kabiri n'ibiki marezuma n'ahatantuze ata buryo bwinshi buhari bwandatse ko je hari commune pilote zibiri que j'ai pris shakwirabira maze kugenda turaforma ba chef de zone baho muri ayo makomine ingene byo ugenda turatora abaserukira abanyagihugu turabasensibiliza iki tuzagushira ico bita amakomite kugira baze barahuriramwo babanze baravugana ivy'ingorane by'amazone n'ibiki Teresa maniyo nama yarabaye sarabaye muri ayo makomine abiri barashiba turaba tuti mwe muserukira intwara nange muserukira nibanze muganira iby'ikomine ya turayo riko biraja niki mbwa bose bashaka tuti done gayemwe ku mutaje imwe none bitanguye kurya n'amahera aje kuba kazone bigenda gutya tuzokizwa niki none ya mpera y'imiti ni yaza umva zoshika ya mpera y'umwavu bazoshika none uwo mwavu raba umwavu raba cyo cy'umwavu none uburundi tunafate uburundi mu gisatsi coje imbere ngo n'uburimye n'ubworozi sivyo 60% du budget iri mu myavu narabivuze mugabora nyagi wahera kuwa mbere gushika kuwa nyuma akomindura uko mwavu takwiye ifumbire none iyo secteur si agriculture tushira imbere ngo burimye n'ubworozi mugakora na governance raba ingene bigenda uwo mwavu here mugabo muri za miliyoni amajana ngahe amajana 5 za budget de l'agriculture plus de 300 milliards muri karabu myavu na ministre wonya nakashika avuga ati ibyo bintu byayo makontra yo myavu jewe nakamara wenyene igihe umukuru gwa gutelefone none yari ryambira gutelefone yari ryambira guhamagaye hari ku telefone waruzi kava ku akubwira muje gukorana muri ivyo bijanye na decentralisation yari intuze yari message yanyandikiye gutyo bo hamwe mu ishanja n'umuntu hari ndumva kwa gishaka namwana uvuze rimwe numva kabiri cyangwa ncukiye ngenzo gikora mugabo simfise uburyo bwo kwira igihugu cyose mwatwaravuze tuti tuzoronde buryo mugabo nk'amakomine nkabi tuyarabe kinye ndayirabi ko ndadugayo gadugayo nkarungika abakozi bantu baje kwa n'abashefu de zone baba bari kure tukabahamagara ma déplacement tukabarira ni muze kumugwa mukuru yo komine formation ngiyi nuba hari ama formation kijo pretanda kuzoba kuzokora umva nkavuga rero ngo kandi tumaze kubona abajeje intwaro bahari barabyaki baratwakira neza ko nako tugiye kuje kubafasha umva kumwe kontra mwe bavuga rero ngo tubona ko tuje kubafasha kugira iyo komine ni gutitso kandi iyo genzo byikurikiranira izo komine ndimwo ni narabwiye ni damantuze ndaraho n'ama conference ngomba kuzoja kugira yo jewe nyine ikangura ngire twugira iki ayo makomine abiri ture ko ba exemple par rapport ya handi je vais suivre nabuze nizizo zigira zibe pilote kuri jewe izi zagutse nshasha urazumva izi zagutse nafashe zibiri nga bien sûr sindiko navuga ngo gira gute mvuka muri butanyerera nafashe za butanyerera nyine amakomina yahe Asiro rabo mugabo nafashe za butanyerera none ko ari yomba birumvikana none ibi mukora hari inyungu aho menyereye nyine nshobora kuvuga ati ibi mukora hari inyungu mu bironkamo inde ibi mukora kino kuvuga cha parsem hari inyungu mu bikuramo none inyungu nyine utabona kuri kuratera ukabona ko ufashije nyine ikintu kigire inyungu none ni mesi yose si inyungu none haraho nawe ni gwawe nizi wanyu Nzi ko ziraduka neza yo sinyungu. Harabimvira ko bivanye n'ivyo mukunda gushikiriza avuga ati yana amafaranga y'abanyaburaya bahaye aba bantu kugira ngo bagende baravuga ibitagenda neza. Sinzi ko ivyo bintu mumaze kuvyumva. Sinzi mumaze kuvyumva ivyo bintu. Cyane mumaze kuyibona, mumaze kuvyumva. Yuko ara amafaranga boguha ngo ugende kuvuga ibitagenda neza. Hanyuma ukorganiza formation y'abantu kugira bigende neza. Bige ngene batwara neza. None umva bire
ukirigura duga ati mwokuri bundi mugira amanama murabwiye ko mene yanyitera imbere hama ngo agiye kuvuga ngo bitagenda neza ibyo kitagenda neza nta munyagihugu abivuga atamera yarose nta munyagihugu bajya bahora baja kubaza president nk'umurambi emission publique nta munyagihugu avuga ati ibintu bimeze nabi aba yarose amera abanyaburayi none na Ndikumana yararose amera abanyaburayi umushikiranganje wega cya leta yarose amahera abanyaburayi ko yavuze kurya reveriye ko yavuze ati bagaze yateje imbere igihugu mu myaka 10 rabari byo muri ko murakora barabamuhaye amahera abanyaburayi ariko insinzi yowe nyine yakiriye gute insinzi ya Revendi huriyo ibyo jewe ibyo mu mugambwe ku butegetsi jewe si reveriye atogwa canke ntatogwa ivyo je ntaco uje wese ndamwagira igihambaye nuko azahindura ibintu hari n'ubutumwa naraenda nje naciye ndungi nararungitse ubutumwa hari ubutumwa je narungitse ku bantu bari muri kongre ku bantu bari muri kongre ndababwira ati bibuke igihugu aho kigeze ntibaguye muri byo kuja kwipanga barabe igihe bashika mu 2005 amahirwe igihugu cari gifise ubwira gitera imbere yaradupfuye kusa none rero turiko dusa n'abasubira inyuma uyu mwaka rero uwutowe umwaka ahindure kuko igihugu kineye kazoza keza izo mbonera kure ziri ngaho zitarosa akazi mutazirondera akazi amashuri meza niki zizokora iki mwaje abarundi ari ya PPC 7 miliyo ubu tugeze kuri 14 miliyo ubwo gwarupa rugwira kereke swa ibyo ngo ibiswi by'inkwa n'ibiswi by'inkwa nibitasanga internet ikwiye mu gihugu amahara meza amashuri meza nibiki ugira umugambo uzobaha ibiti cyangwa uzobaha amadoka umba ni ibintu turiko turabeka tuti attention kuko muri 2005 le potentiel yuko intunza amahirwe yarahara ari menshi ico gihe naribukije nti mwe mugishika damo 2005 kubijanye na reconciliation haraje gusinya amasezerano yarusha les accords de paix de réconciliation by'intambara byose byari biheze urumva byo kuvuga gusubira mu ntambara ntari bahejeje basuye amatora muri 2005 yabaye plus exemplaire possible ubutegetsi bwayavuyemo president Nkurunziza atsinze amatora nta numwe yavuze ati bose atuti ashe mwifunga kintu uratsinze amatora ku mugaragaro iyo nindi ntambe ya kabiri ya gatatu amakungu yaraheje kugira ico bita initiative IPPT sinzi ko muyizi IPPT initiative des pays pauvres très endettés bafasha amadeni y'ibyo bihugu byose barayafuta igihugu cyose cyahora mu ntambara bakabona kirisuganije kiravuye muri izo ntambara kirafashe kiragukiroganije amatora meza kugira bashigikire iyo ntwari yabije baca batatu amadeni yose mufise mu makungu turayafuse zero tangura ntanzitize haca bisho bita déclaration de Paris muri 2007 abikurikira 2008 yingene ivyo bihugu bitunze biza birakorana n'ibihugu bikenye iyo gifashanyo nibiki oro haje mu ifashanyo cyane nibiki nzoro umwanya wo kubisigura ijya ni obligation morale y'ibihugu bitunze ku bihugu bikenye ndayikwereka iyo obligation morale urabona ibihugu vya Afrika sivyo byaraje birabakoroniza ubutunzi baravoma sivyo bijya bihugu nyene bito baravoma baratwara imyaka 60 imyaka 40 urantegera bimaze gushika hariya na bwa butare bushoka bw'ibihugu by'iwacu ni wafigisa igiciro iyo dushoye ubutare hariya mu bihugu bitunze se wakubira igiciro cyabo vya bintu babuhinguramwo ni waguhana igiciro cyavyo baca basanga difference ningira ni nka 20 fois ico bagura tererare nico uzogura ivyavuye muri tererare difference ni nka 20 uravyumva icuzo ubutaruzo igiciro bazogufikisira cha tererare
ibizohingurwamo baguhe igiciro nabonye nico kizoka ibihumbi niwe zo guha igiciro bataza dyamye bagafite kamera none ibihugu mwebwe bya umwana bivoma kandi oni imaze kujaho après la deuxième guerre mondiale yigeze ivuga ngo ibihugu bitunze bisubize compensation ibikenye none nk'ababirigi barigera bavuga ngo bagira basubize Burundi ngo compensation financière ya colonisation hari byabaye cyane ko nkaco bayisubije bashaka tugereka rero du créer des mécanismes vous avez une obligation morale de mettre des fonds pour assister certains pays ayo ntumva za banki mondiale zaje za banki africaine de développement izo mécanismes zo kugira tuti n'ivyo bihugu rero gerageza bishobora gushikira refinance no kugira ibandanye bibaho kuko mu binunuza muri des termes de l'échange kandi mwaranabikolonije none wowe uri mu president w'igihugu ugacuba ngo James bya banki mondiale ngo imivuza ngo ntavyo nkeneye none isi kutari kuri Mars ibyo bakujisha ngo busuma bandanya muri des uzobishura gute ufisiye kanise donc bariko barakwiba nubu barakwivye muri colonisation uzobirekipera gute oya kugira abantu banyumva uzobirekipera gute uzoja muri Mars uzoja muri Jupiter uri planete Terre iyo ndiko ndabarabwa ngo ikintu ngo banki mondiale ngo zova yewe gayi nubu unyi babandanya kwa kundi lekare barayishizeho ntasaganiriza office mu kurangiza kuko twaganiriye ku bitari bike abakwa dukurikirana mwumvise parsem ryari yabayeho mwumvise navuga ngo n'igikorwa cayo naho bagejeje igikorwa mwumvise ibyashima bitari bike navuga ngo mu ntumbero yanyu nko mwayivuze koko leta mu bahari bamwe batanga gutahura no gutomokegwa ivyo barasendekora kandi muko murakora na leta gushima na je discours reverend yavuze na discours ya ale ndariko ndabona je narumvise akajya muneza nkavuga ati bash tugira tuveyo ahubwo nubu ngira narayendagira ati mani kirabo turabonekera Burundi kumbure biriko biraja ku murongo n'ibindi nakaye kama mwotera leta nakaye kama mwotera leta no guhindura leadership akanyuma kamuntera kamo cane bijya mvuze leta ntera kamo umukuru w'igihugu ejo bundi narigeze kumva Présidence Domitien yize ni mwabishize ku marezo sosio ngavuga ngo narabonanye n'umukuru w'igihugu ngo avuga ngo hari abantu ngo ijana ngo bamugoye ngo batanyinyuka ngo badagira ngo bagwa muri zangendo umva ni zangendo z'ubusuma nyine ziko turagiranye abo ijana Domitien yimize yabwira ngo namubwiye ngo batwereke igihe yari murambye hari umwenge w'amaje ngo nabo bantu bakugoye ni bandi ico kiri mu gihugu umva uwo mu Burundi tuzi yuko hari abantu bagoye president uburo umubare twana ubenye Domitien yatubwiye ngo ni ijana none twere tuvuge tuti none abo bantu bagura urwego rw'umukuru w'igihugu rwa mbere none twadusigaranye iki baguwe n'urwego rwa mbere ntagire ikibakomakoma aho basigaye iki dire que le président doit prendre ses responsabilités cyakamuna muteye abo bantu ijana nyabari ijana nyabuna president amategeko kuri kamera hari abantu ijana kamera nyabuna president abo bantu ijana nukuri bajeko kuko handi ibintu baca bagira ati ni bitatu hamwe byogumuko swat nukutabishaka swat nukutabishobora swat nukuba complice byari ibyo bitatu complice ushaka kuvuga kumwe nukuva yuko abantu muba mubizinanyemo ugaca winumira donc hari ubwo tuti sindabishaka kubikora kubw'ivyo rero mushaka azogora urutonde rwabo donc ivyo rero canka ati nabishaka mugabo sindabishoboye canke tubizinanyemo nico gituma rero atajishije bica bivyo bitatu twere tuzi yuko abishoboye kuko abikoresha amategeko y'igihugu niwe yatore kurongora igihugu sivyo amaze kuja kuri chiffrage universelle
je nibaza yuko la consuela le cadre gare sola yagise igihugu kibogoke sino ni muramvye yarayivuze yaravuze ko atagwego rusumba umukuru w'igihugu urumva rero aza kutanguye nta gwego rusumba umukuru w'igihugu urumva rero ivyo rero byo kuvuga ngo iki nibiki nk'uco dukeneye kubona amadosiye yihuta bwa mbere nk'abijya by'amazone nta bari abategetsi b'icyo gihe bari karubakwa n'indi ari ministre w'icyo gihe iyo bivuga ko iki par exemple wari umushikiranganje cyangwa abategetsi igihe amazone yubakwa hajya ho nyine harimo ama infection harimo infection nk'atatu ibokora harimo détournement haro favoritisme mu masoko haro concussion haro nabatse ngo amahera y'interano mu banyagihugu iyo ndi yokora ivyana jesi ubu ni bokora amahari ga détournement ejo nerivera yivuze ngo muragura n'ibigori ngo ntimubahembe ngo mugacumbira ibyo bigori twe tuzobigura twenyine aho ni bokora iby'amadovize ni bokora za mpanda ni bokora ya madosiye muri za fonction publique aho ni bokora amadosiye aruzuye puruke ibyo by'ubutare byose amadosiye aruzuye puruke ibintu bitangura kuja ahagaragara nibaza ivyo byose bifise urwego ruca bicamwo n'ijya mbere dukoranye nibaza ko urwego ruja nta rwego ruja n'ubwo nyene umukuru w'igihugu nyine nta rundi rushobora amatohoza mbwa yimbise na yarakene amasoro acatangura rero n'ubutungane sara justice zero parking directement cyane nizo nzego rero kuko nazo nyene kubera ari waga atanga garanti atazereka ati nimuje ku kivi rero urorandome voilà kati hatanguje itohoza icamazone warakigiyemo inde wewe camazone warabigiyemo jamazone mama tohoza iki tiko turibwira je namutwitwa navuze ko inama shaka amategeko kugira commission parlementaire inama shaka amategeko surseka sukuziragenda yumviriza gusanga abashikiranganje barayibwiye ifise uburenganzira kugira amatohoza yayo ikaza babwira ati mu matohoza twagize c'est comme ça. Okay. Monsieur le ministre tu nous amante. Motion de défiance parte. Faustin Ndikumana tugushimira ko tutavye muri Buja TV. Neje uri twaguhamagara kandi muzoza. Ya reka ndabashimire abari kumwe nanje ibiganiro main switch kuri Buja TV. Ibiganiro vya Buja TV birabandanya tubifurize kugira ibihe vyiza. Murakoze.